Mwiriwe mwake, karibu kw'icano Diodone Endi. Turagira subscribe, noyigira uzobukoze uri mushasha, wakoze kuba waragize subscribe, mugani ntibagire kugira n'akarya gakengeri kugira bishasha. Ukuri guca ngaha ntuzogucikwe aho ntuzorengane nako. No munsi ntatinze naka video gato gusa ngo ndabereke je mwaka ka Johnny ingene umuntu ashobora kugura umutahe kuri One African Investment Fund. Kubera Fabrice yavuze ngo ati burya igihugu cyose urimwo mu mahanga mu Burundi urashobora kugura umutahe. Rero ivyo nanje ngomba ndabereka mumenye ukuriho kuri. Rero nge tujane nza gukoresha izi namba bashize ngaha za Swift code. Ni bank isanzwe. Ngo ni Bank of America au bank nini. Oya. Tugomba tugende turabe ko batwemerera tugura umutahe. Nimuze tujana. Sibwe banki birasa. Banki ni ntonya ashobora kubigira. Bavuze ngo ati nugenda kwa bijya banki binini US Bank au Wells Fargo. Umuntu yoshobora kugenda kuraba akagerageza. Mpaka tumenye ukuri aho kuri. Cyatwa ko umuntu yogura umutahe. US Bank ashenge tugerageze turabe. Wundi usanga ari ibintu bigoye kubera bareko baravuga ngo ati bora ntavyo bagira amayinamba ngo ati umuntu ashobora kugenda ashobora guhamagara akaraba ko bimumfashamwo. Ugani yaba ari ibintu umuntu ashobora kugenda kugura kuri online arumva umuntu yabikora. Sane kubera ugiye ku mabanki nyene usanga atari ibintu bariko batamenya aho badakora. Umuntu aza kugaragaza ubundi buryo hanyuma arabe uburyo byakunze ndababwire namwe mugerageze. Iyo bank iri ngaho Wells Fargo. Nama bank ari international. Tubuze ngaha urumva sinza handi hantu tworo. Tugende ngaha. Ku bank yaro yose zogenda ko sinzi ko evuze mu Burundi no mu mahanga. Ku bank yaro yose zogenda ko ushobora kugura umutahe One African Investment Fund. Enda agiye kuri local bank, ngenda kuri US Bank, umuntu angiye kuri Wells Fargo. Turabe ngene batubwira byanse hose. Sinzi iyi video ko mushobora kuyimurungika katwishura muri comment akatwishura uko nuko. Ku muntu yoshobora kuyigura ku mantu zenya ku ma online investment, Fidelity, Swap, ahantu baguranye n'imitaha, ama stock, ama share. Umuntu akagenda aho akaraba naho ko yoyibona. Rero ko bimeze amabanki yose ndagiye ko n'amabank atakoresha Swift code. Urumva kubera amabanki mato nagira ibintu vya international. Rero kugira urungike au bange mutahe usanga bigoye. Mugane hari banki nganje kuraba yitwa Raba Bank and Trust. Bagira nyamba ibintu vy'ama trust urumva n'ibintu vya investment barashobora kuba bafise Swift code ugasanga barashobora gutora ibintu vya international kurungika amahera international. Tugende ngaha turabe tugerageze byase kubera hari banki igendagiye ko Wells Fargo na US Bank nkuru zose umenga barahunze nta bariho barigiriye. Nta muntu yariho urumva bari mucengera ngo ama location barahinduye. Renge tugerageze kwijya nyuma byase umuntu azoca gerageza kuri online. Go. Ndagiye ku mabanki yose kwera nshobora kugenda ko byanse sinzi ngo umuntu ashobora kugura umutahe mu mahanga. Ubizi commenting ngaho hasi kuri kone vyagenze bagiye ku mabanki yose mato na makuru miranka ko umuntu ashobora kugura. Avuze ngo ati ntibabizi ntibashobora kubikora. Rero mu mahanga kaba waragiye kuri bank bakagura umutahe One African Investment. Ni wandike ngaho muri comment ngene wabigenjeje kugira n'ubundi muntu ashobore kubimenya maze naje wenda bimenye. Kubera ubundi buryo ni guhamagara nyene abo bakorana ukabaza ngene babigenza. Mugumye kwinuze cyane mukagira subscribe vyose umuco uzoja ahabona ngene ushobora kubigenza ingene ndabigenjeje uko nuko. Rero munsi
nta mutahe twaguze mugani tuzogerageza tugerageza turabe ko tubigenza kubera nikone yavuze ngo turi mu mahanga urashobora kugenda ku banki yari yose karonka mugani twagiye ku mabanki yose twabuze ego kubera umurundi wese afise ishimo ryo kuba umurundi akaba agomba kugira investment ni kurondera ubwo buryo ni kumuha ubwo buryo akabutahura cyo gituma iyi video ndayikoze nyamba bishoboka umuntu abikore nyamba bidashoboka ngene umuntu ashobora kubigenza umuntu aba transparent kugira umuntu wese abibone abigenze uko nyene iyi video uyigire share aho uzi ingene bigenza urandike ngaho muri comment ari usanga ndiko ndabiraba kutariko kubera hariko hari ahantu ndasomye bivuga ngo ati burya ngo amahera yo muri US bank agenda kwi-account ayo amafaranga agenda kwi-account rero usanga uri mu Burundi ukaba ufise amadolari bashira kwiyo account ntushobora kwiyandikisha kuzoba umunyamutahe utaragura no mutahe nayo sinzi aho hantu ngene bimeze video karaka ntubagire kugira like subscribe share tuzosubira kubona niyo twabonana peace